Imana ishimwe cyane. Ngiye gufata umwanya muto cyane ntangaza icimana yatubwiye kubw'uyu mwaka, kuko intahe ziracasigaye. Ni ubutumwa bwiza, presentation, indirimbo, amasketch, kandi bugire buci, kandi iteme tuzoyivuganaho umwaka wose. Nukuri bantu b'Imana, ndashaka gushima Imana ubwizigirwa bwayo. Igihe cyose buri mwaka Imana itanga ijambo, kandi kayitanga mu buryo bw'igitangaza, kandi igihe cyose yamira inyuma y'icyo yavuze ikarishitsa. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wa multiplication. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wo kugwira ingabire zizogaragara. Uyu mwaka hazoba kugwira na multiplication y'ishengero. Uyu mwaka abasore n'inkumi bagiye kugwira, kuko Imana igiye gushingira benshi muri uyu mwaka. Uyu mwaka ingumba zigiye kuvyara. Uyu mwaka hariho abantu biyizi nk'uko batagira imiryango, batagira inshuti, batagira abagenzi, basa nk'intabwa. Nk'emu w'Imana yantumye kubabwira ko uyu mwaka muzotangara. Imana ibahaye umuryango munini, muzobona inshuti za hafi, izo mutigeze kwibaza n'izo mutigeze kwiyumvira. Uyu mwaka ntuzongera kwitwa kuba wenyene, kuko haraho agiye kuguhuza n'abanyamugisha bawe. Uharagiye kuguhuza n'inshuti z'ukuri zivuye ku Mana, mudahujijwe n'inyungu kandi mudahujijwe n'amaraso yo mu buryo bw'umubiri, ariko amaraso y'umwaka w'intama. Uyu mwaka ni umwaka wa multiplication. Ijambo nahawe, iri jambo riri muri Yesaya 60 umurongo wa 22, niryo jambo nayihawe uko nyene, kandi impamvu nashimye ko bandika verse uko nyene, kuko nayihawe uko nyene hama ndayirondera mu ijambo ry'Imana. Inkengerwa izovamwo igihumbi. Cari gihe Abisirayeli bari baratwawe nk'inyagano, hasigaye amasigarira, hasigaye abacika cumu. Imana irungika umuvugishwa nk'uko nanje yakuntumyeho, irabwira ngo mwamasigarira, mwabantu musa nk'abantu b'abacika cumu, mwabantu musa n'abantu ubuzima bwanyu musa n'abantu mutazwi, uharagiye kubagwiza, uharagiye kubagura. Inyuma y'imyaka myinshi iri shengero duciyemwo, hari vyinshi vyari gutuma utaba muri uyu muryango. Hari vyinshi nanje vyari gutuma ntaba pasteur. Hari umuntu yambwiye ati nokunda hanze ariko uraronse ikigukura mu Burundi, kuko ntuzokwemera gupfira hano atamiti hari. Rero ubugire urondera ikigutukura hanze, kandi arabona yuko bishoboka kugira nivuze, kuko ngani nakara umurimo w'Imana uzogira. Twaciye muri vyinshi, twabonye vyinshi, twumvise vyinshi. Amasigarira twasigaye uhoragiye kuyagwiza. Inkengerwa izovamwo igihumbi. Mwe mu Imana yanyeretse abantu bamwe bataraze no muri iri shengero, bavyaye abana babahojete mu miryango. Uyu mwaka muzobona benshi babaye hojete ahatandukanye, uhoraho abashingira ingo, abaha imiryango. Nyarucari azoba ihanga rikomeye. Abantu batahabwa ijambo, abantu batahora banibuka no guhamagarwa mu minsi mikuru, no gutumigwa, no kwibukwa, kuko mwari umutwaro
imana irakubwiye uyu mwaka izokugira ukomeye, izokugira udasanzwe. Inyuma y'ibihe bikomeye aho twisanze hariho kugabanuka cyangwa gutandukana ku giti cy'umuntu mu muryango, aho wisanze uri negligible, uri umuntu banegrije, hagiye kuba kugwira, hagiye kuba gukomera. Kubera iki? Kubera imana yacu ni imana y'umugwiza. Imbuto yose, ikintu cyose imana yaremye, ntiyarinze kurema byinshi. Icyo imana yaremye cyose yagishizemo imbuto, igihe ubasha bwo kwigwiza, parce que c'est en Dieu de la multiplication. Iyi mana duteramiye iri joro ryose dushima, iyi mana duteramiye iri joro ryose tuyiragiza umwaka twinjiyemo, ntiyabanje kwegeranya ubwoko bw'ikirindwi bugira igihumbi kugira ngo yigwize. Muri kimwe hashize imbuto imwe gusa, mu kintu yaremye hashize imbuto zigwira. C'est en Dieu de la multiplication. Imana yaremye umuntu, muri we umugisha wa mbere yamuhaye umugisha wo kugwira no kuganza. Imana kugira ngo ireme ihanga ryavuyemo umucunguzi, yahamagaye ingumba Aburahamu na Sara mu kahezi, ihakuramo ihanga rikomeye, nayivuka umucunguzi avuka mu ruvyaro rw'uwo Aburahamu. Yesu kugira ngo ahindure amahanga abigishwa, yahamagaye abagabo 12. Uno munsi ubutumwa bwiza bukwiye mu isi yose nzima kubera abagabo 12, kandi batarabakomeye, bamwe batize, bamwe batarabahambaye, ariko bahinduka intumwa. Ubutumwa bwiza burakwira hose, ikangurira abaho, kuko c'est en Dieu de la multiplication. Ntutinye bushobotomo. Ndabwira Abundant Life Church, nimugira ubwoba bushobotomo, kuko Uhoraho yahisemo kubaho ubwami. Iyo umuntu ahawe ubwami, icyari ubwoko bwiwe, amashure yiwe, yamaze kubihabwa, ahabwa ivy'ubwami. Nimubwire ubwoba bushobotomo, kuko Uhoraho yahisemo kubaho ubwami. Yesaya 60 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5, Esayi 60 verset 1 à 5, haranditswe ngo haguruka ukayangane. Iki ni igihe cyo gukayangana kw'ishengero, uretse iri shengero gusa. Iki ni igihe cyo gukayangana kw'ishengero mu isi yose nzima, kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho ukaba bukurasiye. Haguruka ukayangane, kuko ishengero ntiritangura gusa muri Abundant. Nimba Kristo ari mu buzima bwawe, Yesu akaba aganje mu buzima bwawe, ngira ngo ubwire umuco ukuri uri muri wewe. Haguruka ukayangane, nturabe kuri imfuvyi. Haguruka ukayangane, nturabe kuri umfakazi. Haguruka ukayangane, niwiteho diplome, niwiteho kuzwi cyangwa utazwi, kufite inshuti cyangwa utazigira. Haguruka ukayangane Abundant Life Church, haguruka ukayangane shengero rya Kristo mu Burundi, haguruka ukayangane shengero rya Kristo mu isi. Bantu b'Imana, uyu mwaka ishengero rigiye gukayangana. Ndiko ndavuga ishengero, sindiko ndavuga idini, kuko Yesu yasanzeho amadini kandi yasizeho, kandi Yesu azoza gutora ishengero amadini ashishikara akora, niyo azohinduka muri Apocalypse maraya. Ndiko ndabwira umuntu wese ari hano yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ngire nkubwire ishengero rikomeye. Nusubire kuraba icuri naho wavuye, kuko Imana yakuntumyeho muri umwaka wa 2025. Haguruka ukayangana, kuko umuco ukurasiye,
ku murongo wa kane avuga ngo kuko araba umwiza uzotwikira isi. Uyu mwaka wa 2025 umwiza uzotwikira isi. Sindababesha mwavuze ngo umwaka wa 2024 wari umwaka utoroshe. Ngire mbabwire ko umwaka wa 2025 umwijima uzokomeza gutwikira isi mu buryo butandukanye, ariko no mu buzima bwawe. Ariko ngire nkubwire, azoba ari kugira ngo ugukayangana kwawe kugaragare gose. Nubona umwijima mwinshi mu buzima bwawe, nubona umwijima w'umuzitanya mu rugo rwawe, nitubona umwijima mu ishengero no mu gihugu, azoba ari kugira ngo umuco, ugukangana kwacu, ugushininga kwacu, uguca ibibatsi bigaragare neza. Umuco hagati mu muco hari igihe uwo muco utaboneka. Amatara yose ariko araka, hakaba iyindi yajutaho. Ukwiye kugira attention nyinshi kugira umenye ko hari umuco wiyongeyeho. Mugihe hari umwijima mwinshi hakaba umuco, niho agaciro k'umuco kagaragara. Mu bimeze nk'umwijima uzobona mu buzima bwawe, mu gihugu, ntihagire n'umwe azoza ngo yinyegeze, ahubwo ndakubwiye ntihaguruka. Uzohaguruka ukayangane, kuko azoba ari igihe cyawe cyo kumurika, cyo gukayangana, cyo kugira ngo Imana yiheshe icubahiro. Ariko uhoraho azokurasira, kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Uyu mwaka ugiye kubona ubwiza bw'Imana uko utigeze kubona mu buzima bwawe. Hari uko usanzwe uzi, hari uko basanzwe bakuzi, hari uko iri shengero bari basanzwe batuzi, hari uko ingo zacu zari zisanzwe zituzi. Ariko hagiye kuba gukayangana, hagiye kuba umuco, ku buryo bazobona ko harimo kwihenda. Ivyo Imana igira ibishitse ku buzima bwawe, ivyo Imana igira ibishitse mu ngo zacu, ivyo Imana igira ibishitse mu mirimo yacu, ivyo Imana igira ibishitse ku ishengero rya Kristo muri kino gihugu. Inkengerwa izovamwo igihumbi, Nyarucari azohinduka ihanga rikomeye. Gusa hari ibintu bitatu. Icambere, uruhara rwacu, utransmete, ukominike, utange amavalere yacu ku bacu. Turi ishengero ry'ubugingo busagutse. Vision yacu ni gutanga ubugingo bwa Kristo buri muri twebwe. Uyu mwaka ashaka kubona kugwira no gukomera. Nukominike icyo ufise cyose, nutanga amavalere yawe yose. Itangiriro 18 umurongo wa 18 kugeza ku 19 turabona Genèse 18 ngo kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye. Imana ivuga kuri Abrahamu ngo niwe azohinduka ihanga rinini kandi rikomeye. Urashaka kuba utafise izina, urashaka kuba umuryango wawe utazi, ariko Imana igiye guhindura benshi muri mwega bakomeye. Nukuri bantu b'Imana, harabagiye guhabwa amazina. Uvuze guhabwa amazina ntabwo ari gusa kwitwa Edidia wara witwa irindi. Hari igihe uhabwa igikorwa kikagukarishya, hari igihe uhabwa izina kubw'icyo Imana igukoreye. Amahanga yose yo mu isi akazohererwa umugisha muri wewe. Imana igiye gutuma n'abahora ari bo baguha canke bakugira neza, atari kubera urukundo, wowe uhindukire bagira neza. Bamwe muri mwebwe niyo mpamvu Imana ihabwa icubahiro ku butumwa bwiza bwatanguye. Bamwe muri mwebwe mugiye kuba batanga, mugiye kuba bahezagira, mugiye guhindukira mwituri neza, ababagire neza, kuko umwimba ari mwinshi muri umwaka.
kuko ari we nahisemo kugira ngo azabe yihanikiriza abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanje bakora ibiroranye n'ibigororotse kugira ngo jewe horanshitse kuri Aburahamu ivyo namuvuzeho. Iki kintu umwe mu Imana yakinganirije. Umuntu ashaka kubona gukomera no kugwira nutangura transmit amavalere yose Imana yaguhaye uhereye mu nzu yawe. Nagihawe mu Gifaransa ngo transmit, no transmit mu yandi majambo nuvyare nka kurya umugabo. Nagize vision nka kurya umugabo atanga amasperme, atanga imbuto ziwe. Imbuto twahawe n'umugabo witwa Kristo nituzisuki. Abana bacu tubahindure mentalite, bahindure uburyo babona. Abo mu miryango yacu bahindure uburyo biyumvira. Turi mu bihugu bavuga ngo biri mu nzira y'amajambere cyangwa biri nyuma y'amajambere, uko vyita ntavyonse. Duhinduke uburyo tubona ibintu, duhinduke uburyo twiyumvira, dutangure gukomunika, dutangure gutanga ivy'agaciro by'umugabo twihaye. Uwo mugabo twiyegure ni Kristo Yesu. Hariho imbuto yashize muri twebwe, nidutangure tuzivyare mu buzima, tuzikomuniki. Uzotangura gukomunika ayo mavalere, uzotangura gutanga ubwo butunzi bw'uwo mugabo, azobona kugwira, abone gutunga, abone gutera imbere. Uyu mwaka ni umwaka w'umwimbu. Igicapo cyo mu bugaragwa ndiko ndahanura, ndiko ndavugishwa kuko nico nahawe. Igicapo cyo mu bugaragwa Yesu ari kumwe n'abigishwa n'isinzi ry'abantu barenga 5,000. Imana yanyeretse dusa n'abantu bari kumwe na Yesu ariko dushonje tuburaniwe. Mwe mu Imana arambwira ngo Yesu ko yarari niko ari kandi ko azokwamaho. Dutange ico dufise, dutange ico dufise. Sinigeze ntahura ico kintu ngene turi bugikore. Nari numva binangoye kugarukana ivya parce ko wamenga ni nk'inkonda ngumanzana. Ariko igihe havugwa ijya message washaka sinibutse n'iryo jambo. Numvise gusa ngo kuvuga ni puisque yemeye gutanga yongeyeho kandi adafise nzi imitwaro yiwe, tuzi n'ibibazo yahoramwo, tuzi n'ivyo bari ko baracama. Kuki natwe tutokumva ico mwe mavutse. Mbonye sinzi ry'abantu rihaguruka, namenye ko ari ico. Dutanga imitsima yacu n'udufi, turabari twebwe tugaburira isi, tubari twebwe tugaburira igihugu. Mugiye kugaburira benshi, mugiye gutunga benshi. Ya Mana yatumye Yosefu ari umugurano, ari umuja mu gihugu cy'amahanga akagaburira isi. Niyo Mana itarahinduka, wewe izobigukorera. Bamwe muzoronka ubuzi mwisanga ari mwebwe mushinga imishahara. Muzibuka ingene Imana yabagiriye neza. Nimuzohemba abantu nk'abatindi, muzobahembe nk'abatunzi. Kuko uko muzokomeza kubahemba byinshi niko namwe muzogwirizwa. Abantu barenga 1,000 Imana igiye kudispose abantu benshi kuko hari vyigiye kubaha kugira ngo mutange. Icya kabiri, Imana iguhamagariye nico ngiye kurangirizaho. Ukwiye kwemera kurekura bawe n'ivyawe mu maboko y'Imana. Amen. Wemera urekure. Hariho abantu ingo zaba zifashe nk'uko umenga ni mahwera ziracikana mu kanya. Ma petite famille, umuryango wanje mutoyi, akana kanje, urugo rwanje, hariho abantu barugumbiriye nk'uko mu kanya ruhava rubaca mu myanya y'intoki. Imana yakuntumye ko kukubwira ngo uko ukomeza gufata mushikawe, uko ukomeza gufata abavukanyi bawe witwaza ngo uri imfuvyi, niko Imana izokwereka ko atari utanga ubuzima. Uyu munsi muri iri joro urekure ab'Imana yaguhaye mu maboko y'Imana. Kuko amaboko yawe akora biki? Urekure n'ivyo Imana yaguhaye mu maboko y'Imana.
Aburahamu yari azi ko afise umwana umwe w'ikinege w'isezerano yitwa Isaka. Kugira ngo amenye ko Uhoraho ari Jehova Jire, yaramumusavye. Aburahamu amaze gutanga Isaka, Imana icirirahira iravuga ngo ndirahiye kutanyimye umwana wawe ukinege, nanje ndirahiye nzoguha izina rurangiranwa no kuguhezagira nzoguhezagira n'abazokomoka hose bazohezagirwa. Aburahamu aca yita izina Uhoraho ngo Jehova Jire, Imana imara ubukene. Uyu mwaka mugiye kubona Imana imara ubukene, ariko murekure ka kazi kanyu mukora nk'uko ari Imana yanyu. Hariho abantu bakora akazi nk'uko umenga nibwo buzima bwanyu. Nimugire umwete mu kazi kanyu, ariko siyo Mana yanyu. Murekure imiryango yanyu mu maboko y'Imana. Murekure abana banyu mu maboko y'Imana. Murekure amagara yanyu mu maboko y'Imana. Turekure rino shengero mu maboko y'Imana. Ibintu byose tubirekurira Imana, kuko niyo ntango ni nayo iherezo. Kandi ibiganza vyayo bikiri mu kiganza cyayo ntawe ushobora kugishikura. Ndarangije. Uyu mwaka Uhora yumva ari wenyene yamakeneye abandi. Uyu mwaka Uhora arakuzanira nawe utaziga, kuko n'umwaka wa faveur. Hari igihe uhiga inshuti, hari igihe uzigura, ariko hari igihe Imana izikuronderera ikagiye uzitora ati izi nshuti zose nazikuyeho, ugasanga izo warondeye ntizarizo, ariko izi Imana ikurondereye ntiwavunitse mu kizironka kandi zabaye zikimaze. Bamwe muri mwebwe mugiye kumenya ko mufise umuryango kandi munini. Uyu mwaka Uhora agiye kubahuze n'abantu bikimaze, n'abantu b'umugisha. Kandi ntabwo ari abantu gusa bagiye kugwa, nawe umenye ko uri umunyamugisha utange. Uhora agiye kugwiza imbuto yose yashize mu kiganza cyawe. Imbuto yose umuntu yabivye uyu mwaka muzobona muri ko murimbura. Uyu ni umwaka w'umwimbu, uyu ni umwaka wo gusarura. Ariko umwijima n'umwiza bizotwikira isi. Umwijima n'umwiza bizoba byinshi mu gihugu. Umwijima n'umwiza bizoba byinshi mu ishengero, bishobora kuzoba byinshi sinabonye cyane mu ishengero, ariko nabibonye mu muryango. Niho nabibonye. Humura, azuba ari kugira ngo ugukayangana kwawe kube en evidence. Azuba ari kugira ngo gukayangana gutume biba en evidence. Imana izokwemera umwijima kugira ugukayangana kugira ikimazi. Ntihagire uzidodomba ngo ateye mu garago. Ntihagire uzovuga amajambo mabi, ukabona ibihe bibi, uzomeye ko ari igihe ciza Imana igire yihesha icubahiro kandi ugira ukayangana. Kandi igiye kugaragaza ukugoroka kwawe nk'umuco. Imyaka myinshi hariho amajambo wavuzwe, hariho imanza waciriwe, ariko uyu mwaka Uhora agiye kugaragaza umuco, ukugoroka k'umuco. Imana ibahezagire. Imana yanyeretse hariho abadamu benshi bavyaye, ariko ntikwara kuvyara ko mu buryo bw'umubiri, n'uburyo Imana inganiriza amasezerano agira avuke. Ariko muri uko kuvuka hari ibintu vyagorana, hari ibintu vyinshi. Mwe mu Imana yambwiye ngo hari ibintu vyinshi bizoba bigire bivuke, ariko mukabona biratevye canke bigize resistance. Uzosenge uhereye kuri jewe. Nari nzi ko le nombre imyaka les années impaires fata iminsi 3, ariko Imana yantegetse iminsi 7 iri seke. Niyo mpamvu twanywe n'amazi menshi avant minuit. Nawe Imana ikubwira ikore, usenge. Abashaka gufata imishu, abashaka gufata, tuzofata iminsi 40 bamwe, hagati aho dufata iminsi 3, iminsi 7. Ushobora kutagira iminsi 40 ntugira iminsi 7, ariko ukavuga ati je mwijoro nzora mvyuka saa 9, uwundi ati nzora mvyuka 5h, uwundi nawe ati jewe nzohora nkora iki n'iki. Ubikore, kuko Eliya ari umuntu nkatwe, yarasenze kugira imvura igwe. Hariho ibintu bikiza kuko habaye gusenga.
imana ibahezagire.